Ndumiwe. Nakubiswe na musaza wa Nice. Kufika kiwango ananitia kichwe muwese. Abiyonge kudumukiza ata muwese. Aisha bwa nduranya nkawe. Je none nawe dupfike. Mba, buryo ikintu cyakuzanye ngaha na Oya, ndiko ndakubwira kwanza ngene nakubiswe. Hamwe bahako kunshira muri toilette. Ikintangaza akagahungu bobo dukorana. Aho kuza kumfasha kaguma kavuga iriyo kari gafise kamera kubiswe na musaza wa Nice. Kufika kiwango ananitia kichwe muwese. Abiyonge kudumukiza ata muwese. Aisha bwa nduranya nkawe. Je none nawe dupfike. Mba, buryo ikintu cyakuzanye ngaha na Oya, ndiko ndakubwira kwanza ngene nakubiswe. Hamwe bahako kunshira muri toilette. Ikintangaza akagahungu bobo dukorana. Aho kuza kumfasha kaguma kavuga iriyo kari gafise kamera kujyanye. So yes bakunzi banyishu mezi hano kandi kuze John muvyara wanyu ndabakunda sana mumeze neza ndabaramutse bivaye nta muherereye bonjour bwakeye mumeze bien aho muri hose ndabakunda sana murabizi muvyara wanyu misi yose nabandabazana ibintu bimeze neza no musi surusaku nzanye ahubwo no musi nje gusaba ubufasha gusa nyene nari ndabakumbuye ngira ngo mwabona ko mfise umu invité ubu unyaba ko twicaye no hasi nisha yo atakwikara chini mie urumva rero Kinkorora bakunzi banyishu media ngira ngo ni amakofi mperutswe gukubitwa nico gituma bino bintu by'inkorora bitanguye kumfata rero bakunzi banyishu media Aisha ndagutwenge introduction yanje baye ndende byase ko yanga nakuchekesha Aisha mperuka gukubitwa Aisha hapana desi kofi unipigaje sinovuga koma sinovuga pore byose gusa bikubeho. Aisha narakubiswe na musaza wa Nice. Kufika kiwango ananitia kichwe muwese. Abiyonge kudumukiza ata muwese. Aisha bwa nduranya nkawe. Je none nawe dupfike. Mba, buryo ikintu cyakuzanye ngaha na Oya, ndiko ndakubwira kwanza ngene nakubiswe. Hamwe bahako kunshira muri toilette. Ikintangaza akagahungu bobo dukorana. Aho kuza kumfasha kaguma kavuga iriyo kari gafise kamera kujyanye. Washaka uruva nawe bamudumikize mu asange kwana anaamua basi. Wumva gusa anyuma nawe azo yari kuza bakamugomeza mu kiye kinogo bagushizemo. Sasa miendo ni jena ndinya gupfa rero. Nyagufa ni wewe. Uje nyakira. Oya akagahungu bobo kana ntangata. Urazi ivyo kambwiye dutashe rero ikiganiro giheze. Ngo ari kuramindurukiriza ku rusura rubi kuri kamera. Ndambwira uri imbwa rumuyimbiri. Ashaka kunyimbwira ivyo bagomba kunyica. Oya pole sana sha. Bari poni yako ni wakyamu. Gusa rero reka tuje ku vyatuzanye. Ivyo onya byari bimwe muri introduction nashaka kukubwira. Nazwe gupfa kubera Nice. Pole sana. Rero Nice ikibazo afise icatumye banankubita uko onya. Nice yagize ikibazo ari ku kazi. Ahura n'ibintu by'amashetani arakome sinzi aho yakomeretse arakomereka ubu rero afise ingorane afise akaodere kabi hapana kikwapa nikizana biereo ananuka na twaodere mbaya hamwe nyene mwicaranye udashobora kuresista uwo musaza wewe yatubwiye ko ni wabo atakiba mu nzu bamwubakiye kandi kazu ku ruhande kubera ko uwo mupfuke iyo odere afise asohora igize yabaze kubarengera mu nzu adashobora kurara mu nzu abandi babamo niko musaza we yatubwiye urumva nansageze ahantu habi rero nikawaza ndiko ndiyumvira kubera urya musaza we yaramereye nabi ivi niko wanted yambwiye aho nzokubona hose ndagukubita gushika mukuru mutoyi wanje akiri mwasiki mie sasa anya ndi mu ngorane sasa nikawaza nikawaza kasema kweli Aisha iko pale nimvire kumujana kwa Banderas nabi bajena ntara ariko acarambwira Banderas ningera akunda abakobwa b'ibisusu Nice azobagiye candavuga oya ariko Banderas ntaco mufasha reka ndondere Aisha ndi kasema nikuye kwako mwasiki Nice ujya mukobwa vyibushe irabura unamuhora ko abimachafu hivi sura nene ure mwanamuke sasa nani wafisi ngorane akutanaga bitu bibaye none kuze ndakubaza ikibazo Aisha muje kumurondera agira iki afashiki wese unaona tena kandi kuri umuntu akuze kandi umuntu twubaha unaona mimi kwa kutafuta umsaidie yule mwanamke kandi si legacy wewe wenyene ari mu ngorane na mimi niko matatizo Aisha
je musaza warandembeje mukamenga hari yatuba nyumviriza kuze nyumviriza sindavyanse ariko umenye ibyo bintu byo kuvura narabihagaritse acha bitu ya hivyo nukuri anya je ibintu je byo kuroga narabihagaritse none ibyo bintu ko murambwira je mfashe je navyo mbona Aisha nukuri jewe ngaha ni wewe maki wenjo tegemewe mwisho aha no kugufukamira no gufukamira apa aha nukuri amaso yose ari kuri wewe ata wewe kama utamfashije nta wundi ashobora kumfasha sishobora kumujana kwa bandera jeje bintu narabihagaritse cousin narabihagaritse je sinshaka ndi gukora ibintu by'imiti ikintu je nzokora gusa nyumviriza no gukora ibyiza gusa ku bantu nakindi rega nico sikibi nyumviriza kwanza kora je namenye n'umuntu jewe je ndibaza kuze narabikubwiye nawe je kujya nabihevye gukora bijya bintu by'imiti kora namenye umuntu je nkoreye ikibi suko ariko n'ubu nibirahera ariko sigaye ndiko ndakora gusa ivyiza ndamwihorere gusa nakindi ako je byo bindi byo kuvura nsubiremwo oya Aisha mviriza nico urabona nico cyana sisikibi kwanza tukumwanifanyia mie muzuri jewe bariko barampiga chini juu kamenge sitembe yake tena ntashe ni saa 3 y'ijoro nikifika naingia mu nyumba canjama mukuja ku kazi none baguhiga baguhiga nico gituma mshaka kumfasha none upambana n'ubuzima bw'iwawe sinjo unisaidie rega niko kubupambanira ndo mani kutafuta yaba ntabwo ukunda ubuzima bwanje sinari kuza sio mie naugua yaba ari jewe sije ngwaye lakini Aisha angaragi sutamusaidia naye kubera nka jewe bimveko uwo musaza wiwe ariko aramfata naba hari hose ariweka amapoto wabona umukamenge sintembera kubera uwo musaza wa Nice yankuye mu kiganiro ndiko ndakora ikiganiro nikabona mutahanishika amashati tuko mu kipindi imbere ya kamera niko nangire na undi mu invite yarirutse hatswe gukura me Aisha ndashaka nkorera ikintu kimwe mu buzima basi nzo kwamanda kwibukirako nukuri ndagusabye ariko koze je ko urazi gusura mu bintu gira amaze kurahira kuzeje ngaho numva urega uzobugiye gukora ibintu byiza sawa kumfasha kwanda gufashe basi soko ndamufasha ariko ari amashariti je ndamuha uravyumva ko ivyo bintu je umbwiye no mukorera uravyumva ari amashariti je ndamuha cyambere nyene kwanza amahera wewe maga watumkia franc amahera uravyumva anyuma umuti aho resi sikuvuga amahera je niyo ngiye kurya n'umuti jewe ndamuvurisha uravyumva hanyuma ayamaye hanyuma jewe muca mumuzana ngayi wanje suko ndamuvurire hanyuma ashitsa ibintu ndamubwira avyemeye sawa atavyemeye uze sasa shaka je kwikorerako jewe kwikorerako je mu bintu by'ibigeragezo oya avyemeye sava atavyemeye sasa Aisha mbona hapo na mimi anatia mtihani sasa rega ngao mushize mu kigerageza wono mgenda gufashe niba kubera kwiga mkamenge usigutara saa 7 y'ijoro muhira none amahera nca ndakuraje ndapfuye amahera none je none urumva je nkora umuti nje nisopa mara yanje je ngende kugura umuti suko shaje sinzire nge cabigiye basi umvirize Nice kukazi bafise surprise bashaka kumukorera leo cenda namuhamagara nta basi ukuntu bigira basi byo no munsi gusa biherane n'amasaha ngahe basi ndahaguruka nigire none niyo solution leo unaona leo uno munsi niyo munsi Nice yavutse ndo mana nani kutafuta nasema basi kubera ko ahava ja muri yo tuhava tumugira ko ga surprise tumwakire wabona yaragize ingorane no kukazi boss yavuze ati kubona yaragize ingorane reka tumwiyumvire ko tugira akantu na famille yiwe izokwibuka basi ko hari ico twagize ariko rero tunangarira ure muntu uko atakuya mu batu gisana nukavi kuzenga ko aho rero je numva amawe basi nifika muita kubera ko nayo mahera je sinzo yaronka nzo yakura jewe nkorera amahera makeya sinovuga ngo ndayakoremwo itaji zangu nifike nafanya na mwingine au ziwezi tosha jewe kugira ave kwa muganga vraiment naratanze 20000 yiwanje na narisofse ndaterera hanyuma nare yigera ko ahora akubitana yafashije ntare ntubizi ntare no gufata aje gukubitana gusa makofi kugwana gusa urumva gusa rero Aisha angaragi tutafanya leo
kama nizo ndogo sawa kama ni avance sawa ngira ngo jewe basi nzana avance suko hanyuma ndamuvura wone uvuze ko afise umusi mukuru no munsi suko ndamugiriye byino munsi gusa ariko nije menya ashitse ngaho ndamubwira abimenyera ashitse ngaho suko just ntevya ubunyense ndamurondera agenda uzana avance genda bimukorera sasa hapo sasa tutoto angapi nasikia unaanza kunitia hapo uze wese no kuzimba uravyumva ayo ubona ni uzana hapo sasa tutafika mameza muda wa masaa 8 wite manake urumva kubera nyumviriza ivyo kubera ndabwiza kubera byose azoba ariko arakora agirisha akoresha umwanya abone ko bishoboye basi ndabishoboye ataruka arengejeho jewe Aisha ni mundondere kandi shauri yake byumva gusa ingorane kwera ako kantu akantu gato ingorane ni jewe nyene ndiko ndarondega ega kuze unyumviriza aho ndoba ndiko ndagufashamo kubera iki simusaza wiwe nawe nazobaje mu bijya bintu uravyumva aramubona mushishiki wiwe akomeye rero bijya we vyiwawe wocu vyikuramwo akiri kare nijewe rero je Aisha ndagufashije n'Imana yawe kubera ni wowe waje ngaha ariko yari kwa ari nare ujye umwe sinari kwemera yari gupambana n'ubuzima bwiwe wari ujyayigira umuntu watari ujya anyaho nyene je mbonye bamukubise je camvuga umuzi nzosanga aho nyene babugonze mu barabara jewe Aisha nzorengana nari aromba iki iyo ni romba ari kintu yigeze kunkorera sinzopfa nibagiye izo ni cuki sasa ngiza rero wowe dukoresha umwanya reka je ubunyene ce ndamuzana genda umuhamagare yo kama ni nice wawe ndamugufashirize ibyo bintu soko hanyuma ibintu bigende no munsi nukuri nari nagerageza no kunyegeza ushaniona mimi navasa pasteur leo niamua kuvara shati niamua kuvara tisini kabagiye gusikoti kubera ko abantu nyene aha no gusobeka nasobetse no kubera ni cyane ashane mutafute basi nice bobo zimya kamera ngira ngo tumurondeye kwanza nice vraiment amuvure kugira ngo turabe ingene byo genda kubera naje mve muri aya mata ndi muyabira attention ariko nawe hore wigira umuyiwayi tuwakwambia Aisha jewe sio narindi nigiye vyamushikira ubiriza hore wigira umuyiwayi reka kwanza umusaza wa nice kwanza nzomurondera azokunkure basi n'ijisho rimwe jewe yamenye kubera nigeze kumukoresha ikiganiro yamubujije nice gukora chandamubwira udamukatazaye mutu kufanya kazi sio mukuna urebo yuwayi bwana nakwambia wewe unakuwa muyiwayi mimi niko mumbea jendo munyarusako nco gitu munyarusako gwaye nube nka nare mie umbea nduna nitesa bobo zimya kamera